murazi ko uruhara rw'umukenyezi mu muryango ni ntasubirizwa kandi afise akazi kenshi. Ego kugira umuntu abifatanye umuntu avyiyumviye biragoye mugabo birashoboka. Mugabo bisaba ibintu vyinshi. Icambere nuko umwuga w'igisirikare umuhamagaro nk'indi mihamagaro umuntu kugira ajemwo aba yiteguye umutima n'umubiri. Rero iyo umuntu yiteguye umutima n'umubiri biroroha. Hanyuma bisaba ko umuntu araba umwanya w'ikintu cari cyo cyose. Hari umwanya w'akazi, hari umwanya w'umuryango. Hanyuma hariho nibikorwa umuntu ashobora gukora naho bari kure y'umuryango kubera ubuhinga bwateye imbere bwo gutuma tumanako. Umuntu aratelefona akavugana akabona abantu ivyo barimwo akagira imigambi nk'akaroro je ndashi telefone umushinga ntaye wanje tugatera inkuru tugatwenga hama tukagira imigambi hamwe naho mba ndi kure abana nkabandanya mbona ivyo barimo nkabahanura nti y'amaraso ukokora ibi nibi harageze gukora iki nkabikurikirana naho mba ndi kure. Hanyuma kandi hariho n'amakonje atekanijwe ngaha ku kazi. Ayo makonje turaheza tukayafata tukagenda tugasura imiryango bya bindi tutashobora gutunganya turi kure tukabandanya tukabitunganya kandi noneho jewe ntibaza ko bitakingora kubera ndabifise mu burambe. Umuryango wanje usigaye untahura urakunda misiyo akazi nkora urakunda misiyo ndimwo baramfasha kubandanya bifise numva ndabikunze nanje ko binyorohera kubakurikirana ndi kure kubera bantahura. Ikibanza ndimwo nibaza yuko kidafasha abadamu gusa. Nashaka kubabwira ko gifasha ubumwe bwa Afrika dukoresheje biciye kuri iyi misiyo ndimwo kubera nanje ndafasha cyane ngaha. Hama birafasha n'igihugu cacu bicishije ku biro bikuru by'intwaramiheto kuko ngaha ndi nk'umuserukizi w'igihugu cacu njejwe kuraba ko byose bigenda neza ku buryo izina ryacu babona ko ridatosekara mu makungu kubera nk'akarorero iyo hagize umuntu akora ikosa je ntibavuga izina bavuga ati umunaka ni ukuvuga yuko rero bidafasha abadamu gusa. Mugabo ngarutse ku badamu naho nyene yego nivyo iyo umuntu ari mu rwego rwo hejuru biragira ico bifashije canke ico bifashije kuri batoyi biwe kuko baramurabira ko je noneho nk'umudamu mukuru mu gisirikare kuri bo ndafise iyo nshingano yo kubaha akaroro keza kugira ngo ndabatera intege nabo babone yuko batezwa gukora babona ko bariko barahiganwa n'abandi kugira ejo babone kazoza keza. Kandi ndabafasha kandi kubahanura dukoresheje amatelefone cyane tukagira akanama gatoya ibishobotse hanyuma bakagira n'icizere kugira bakora akazi biboroheye kubera babona iyo baja babona imbere ku miryango yuguruye hose umunsi umwe bazobona nabo bateye imbere nk'uko nanje nateye imbere. Ico nababwira nuko abantu baza gufasha ngaha muri ubutumwa batogwa n'inzego zacu ziturongoye. Hama abadamu baracari bake mu gisirikare nuko batanguye kwinjira batevye turavye ku bandi igisodaho cahereye. Rero kubera abo batora ku buryo bugaragara kandi atakarenganyo nukuri ndashimishwa n'igitigiri tugeze ko kubaza kugarukana amahoro n'umutekano ngaha. Ariko igikuru cane je nshira imbere nuko nabo baje bo kwitanga bakitanga kugira ngo ejo izoba ari n'ico citwazo cyo kongereza ca gitigiri baravye ingene tuko turakora duserukira abandi neza bataratorwa. Hama ikindi kinezera nuko nasiyo zini nayo nyene irikirahimiriza kongereza ivyo bitigiri. Umwe bwa Afrika nabwo nyene hari umudamu yaje ngaha kutugenda mu mwaka uheze ajejwe ivyo abakenyezi umutekano. Uwo mudamu nawe yavuze yuko yitwa Benita Diop yavuze yuko nawe nyene agiye gusaba yuko bazogira ibice 30% mu bantu bazoza kugarukana amahoro n'umutekano ngaha mu masiyo domaine de rap. Hanyuma nashaka rero gufata akaryo ahubwo nsabe na leta yacu y'u Burundi ubicishije ku rwego rw'intwaramiheto rukuru ko bokwiyumvira ngene bokongereza ico gitigiri kuko ndabona ko mu minsi iza hazoba ari ico fatiro
kugira ngo bavuga ati iki gihugu kirakwiye kuja kugarukana amahoro n'umutekano kubera gifise vya bitigira ibisabwa n'amategeko vy'ibindi bisoda kugira bije kugarukana amahoro n'umutekano mu bindi bihugu. Nababwiye ko mfise uburambe ko yamaze kuja mu misiyo zitandukanye mu butumwa butandukanye. Abantu ze nta gitangaje dufise tubanye neza kuko abo dukorana tubafata nk'abasaza bacu, abakuze nabo tubafata nk'abavyeyi bacu, nabo nuko nyene, kandi turaronsa inyigisho kuri ivyo bituma bitworohereza no kubana atangorane. Hama ikindi naco murabona ko nanje nkora ngaha nkaba ndumwunganirizi urongoye ibiro bikuru nawe ari umugabo nanje ndumudamu. Hama nimba rero yabonye yuko ari je shoboye kumufasha aho kazi, nukuvuga ko cacizere ku bagore canke kwa kubana ku bagore hagati n'abagabo bimeze neza. Hanyuma birashobora gushika hakaba gatosi muri uko kubana. Ivyo ndabifata ko ari nk'ibintu ntavyo ndabona ngaha mugabo ndabifata ko ari nk'ibintu bisanzwe bishobora gushika muri societe zarizo zose. Uruhara rw'umukenyezi mu muryango ntinasubirizwa. Rero uwo munsi mukuru nashaka kubasaba abadamu ko nta kwikumira, ubona ko dushoboye, ubona yuko dushobora gukora ivyo ari vyo vyose, kandi bakabona yuko ivyo bakora vyose haba ku kazi ikintu cose gifise umwanya waco kandi bategezwa kubikora neza, haba mu rugo naho nyene bagashika bagakora ubutumwa mu byo bashinzwe kubera ni byinshi cyane.